Ndabaramukije inshuti namwe bakunzi ba Look Media, nkizereye ko muri benshi kandi mumerewe neza aho muherereye. Ndabahaye ikaze muri ca kiyago cacu kijanye n'amagara y'abantu, ikiyago mvura muganga. Muti uno munsi tuza kuyaga kubiki? Uno munsi tuza kuyaga kubijanye n'ingwara y'amaso. Abatari bake muramaze kumva bavuga tujya mu ntagwaye myopie, ukabona umuntu yambaye amarore bakakubwira ati yagwaye myopie. Nivyo tuza kuyaga uno munsi. Mbega myopie ni ingwara imeze gute? Mbega myopie, ibimenyetso biyerekana yuko umuntu agwaye myopie ni biki? Mbega myopie iterwa niki? Myopie ni ingwara ivugwa igakira? Ndabahaye ikaze. Je umuganga yitwa Remezo Philibert, ni umuganga avura amaso. Ndamamazemo iminsi itari mike, ndakorera muri iri vuriro ya Lighthouse. Nkaba nongera ngakorera no mu bitaro vya leta vya Prince Jean Charles. Nsanzwe mvura amaso, nkayavura bisanzwe, nkanayabaga. Murakoze cyane. Amaso cyo kimwe n'ibindi bihimba vy'umubiri biragwara. Mugabo usanga uwutize ubuganga canke ubutize vy'amaso nka mwebwe atamenya neza na neza vyari vyo ingwara zifata amaso nzindi mutubwire. Muganga, ijisho rifatwa n'ingwara zingana gute? Ntawo ushobora kuvuga igitigiri c'ingwara zoshobora gufata ijisho. Ijisho rifise ibihimba vyinshi. Igihimba cose kirashobora kugira ingwara zitandukanye nyinshi. Ni ukuvuga rero ko tawotanga igitigiri c'ingwara zishobora gufata ijisho, ariko no kumenya ko ijisho rishobora kugwara ingwara nyinshi cyane. Murakoze cyane. Hariho ivyo tumenyereye, ivyo benshi bakunda kumva iyo umuntu avuze ko atabona neza, afise ingorane yo gusoma, kenshi twumva bavuga ngo myopie. Reka duhere kuri myopie. Myopie ni ingwara imeze gute? Ingwara ya myopie ni ingwara ituma umuntu atabona neza ibintu biri kure. Umuntu agwaye myopie abona ibintu bimwegereye, ibintu biri kure ntashobora kubibona neza. Rero uko kuba kure bica biva mu bukare bw'iyo ngwara. Nuvuga umuntu afise myopie minini cyane abona hafi cyane, ubona ufise myopie mitoyi arabona nko kure gatonya. Rero bisumbanya ubukare. No kuvuga rero ko myopie ni ingwara ibuza umuntu kubona kure. Iyo ngwara rero ni ingwara siyandukira, nk'ujya kwa za malaria. Iyo myopie abantu benshi barayivukana. Bakunda kuvuga yuko ijisho ryacu rifise uburebure kuva hatwe tubona hirabura gushika inyuma aho riherera. Uburebure bwaho turabiye nko kuri iki gishushanyo, ijisho rirafise uburebure kuva aha kuza gushikaho rihereza ngahe inyuma. Ubu burebure burafise uko bwategeza kungana. Rero bavuga ko umuntu afise myopie, ubu burebure buba bisumba uko bwategeza kungana. Wari burebure gose. Umuntu afise ijisho rirerire indani, ryagutse gusumba, rinini gusumba. No kuvuga rero ko iyo turiko turaraba ikintu, iyo foto y'ico kintu imishwarara yayo ikubita kuri iki kiyo c'inyuma, ikinjira igahura n'ikindi kiyo kiraha indani, bikaca birungika iyo mishwarara inyuma y'ijisho ku gihimba bita retine ngahe inyuma. Iyo mishwarara rero ku kintu ico arico cose haje umushwarara uva ku ruhande rumwe no ku rundi ruhande kugira bize guhura, iyo mishwarara mu bisanzwe kugira umuntu abone neza, iyo mishwarara itegeza guhurira kuri iyo retine. Iyo mishwarara nk'ibiri iza ifise ico kintu umuntu ahejeje kubona. Iyo rero ihuriye kuri retine, iyo ikikora ifoto y'ico kintu kikaca kigenda mu bwonko. Ubwonko rero nibwo buca bumenya ico kintu umuntu yabonye. Rero iyo umuntu afise myopie, iyo mishwarara ntishika kuri retine, ija guhurira imbere yuko ishikira kuri retine. No kuvuga rero ko ico kintu ubwonko bwacu ntibukibona,
icyo kintu kidashikiriye ubwonko, ifoto idashikiriye ubwonko nta muntu ashaka kukibona. Nico gituma bashobora kumufasha kugira iyo foto ize gushika kuri retine. Idashitse kuri retine umuntu abona ikintu. Nico gituma uwo muntu ico kintu kiri kure nikimushe kukimwegereye iyo mishwarara ishita gushika kuri retine. Ishitse yo kuri retine ifoto ikigenda mu bwonko, ubwonko buca buvuga ati iki wewe wabonye umuntu, wabonye ikaramu, wabonye iki nakiriye. Nivyo rero ko ifoto myopi niyo ngwara bavuga ko iba ivuye ku burebure bw'ijisho budasanzwe usumba uko bwategeza kuba, bikaca bituma umuntu atabona neza ibintu biri kure. Yego. Muganga, sinzi ko ari myopi uradusigurira, mbe umuntu wewe afise ingorane yo kubona ibiri hafi akabona ibiri kure aba ari myopi canke kize gute? Barakunda kuvuga ko myopi igihushane cayo bayita hypermetropy. Ico kintu hypermetropy rero bisigura ko naho bavuga ko ijisho riba rifise uburebure buto. Nuvuga ya mishwarara aho guhurira kuri retine hamwe inyuma ikija guhurira inyuma ya retine. No kuvuga rero ko umuntu agwaye ivyo ca hypermetropy nawe ibintu biri hafi bikamugora ashobora no kubibona mugabo bikamubabaza agakunda kumeneka umutwe cyane. Ibi rero izi ngwara turiko turavuga za myopi na hypermetropy kenshi cyane ni ibintu by'abana bakiri bato, abantu bakiri bato. Kuko kutabona ibiri hafi hari iyindi ngorane ikunda gushikira abantu bakuze barenze imyaka ya 40 nabyo bita presbycie. Iyo presbycie rero ni yindi ngorane ituma umuntu adashobora kubona ibintu bimwegereye abaza kubyigizayo gose. Ivyo rero bijanye n'imyaka, ivyo bijanye yuko iyo umuntu afise akiri muto abafise ikintu kituma ashiramo inguvu. Hariho ibyo bavuga ko hari ikiyo kiri mu jisho kiba kigira ibintu twita accommodation, no kuvuga urashobora kukigona kiba kikacoroshe kigashobora kwibumba, kigashobora kwaguka kikibumba, kikaguka kikibumba. Ukiri muto rero uri kuraraba ibintu bikwegereye, umwana muto nyarashobora gufata ikintu akakiraba gutya kimwegereye gose akagishira imbere yiwe gutya akakiraba neza. Ubwo umuntu akuze ivyo bintu ntaba kibishobora, iyo accommodation kimugunanira kubera utwo tuntu tw'udutsi twa tuja turapompa tuca tugabanya bijya vya elastique bavuga elasticity yagabanuka, bigatuma rero umuntu adashoboye kubona ibintu bimwegereye akabijana. Bisaba rero ko acaronka amarori yo gusoma. Yego cyane. Yego, turiko turavuga ibijanye na myopi. Mwatubwiye yuko myopi atari ingwara yandukira, atamuntu azoba yigwaye ngo ayikwanduze canke uyimwanduze, yuko umuntu ayivukana. Tukaba tuzi yuko ingwara zose zirafise bizitera. Kugira ngo umuntu arinde ayivukana biba byagenze gute, haba habaye iki? Navuze gutyo ko atari ingwara muhuye n'umuntu toshobora kuvuga ngo yayikwanduje. Canke uri ahantu ngene ukavuga uti je kubera nabaye ahana cenda yandura. Ariko myopi bavuga ko kenshi ba ivuye mu muryango. Ni ingwara bita hereditaire, dukuvuga ko ari ingwara iyo ufise abavyeyi inshuti zawe ziri za hafi cyane ziba zifise myopi urashobora kucivukana. Twavuze ingene ijisho riba rivutse riba rimeze. Rero iyo myopi urashobora kuvukana myopi ntoyi, kavukana bitoyi, mugabo hariho ibindi bintu bishobora gutuma iyo myopi ikara cyane igatuma ugira myopi kaze gose n'ubundi myopi idakara cyane. No kuvuga rero ko iyo nk'umuntu akiri muto akaba afise iyo myopi akaca yamakora ibikorwa yamaraba amatelefone bijya by'ubu by'abana abantu baraba amatelefone amaordinateur umwanya munini akaguma akoresha ibintu bimwegereye gusa atashobora kuja araba kure, adashobora kuja akora ibindi bintu bitatuma araba kure. Ivyo biratuma kenshi myopi iba ikara cyane, ikura gose ukagwara myopi minini cyane. Rero no kuvuga ko hariho ibi bitera bituma ikara cyane, mugabo byinshi myopi iva mu muryango. Murakoze cyane. Ingwara zose kiretse hari zidakira na hatari nyinshi cyane.
mugabo ingwara ziravugwa zigakira. Mbega myopi umuntu ayigwaye akaja kuyivuza arakira neza burundu? Myopi irakira. Ikira gute? No kuvuga ko myopi umuntu agimenya akiri muto. Akaca agenda kwa muganga bakamuvura bakamuha nk'amarori agaheza agashobora kubona uko yategeza kubona. Kuko nabavugiye ko ari ibibiyo, iki kiyo kiri hejuru n'ikindi kiyo kiri indani, iyo uzanye irori ibi nivyo bifasha ko ayo mafoto agenda mu bwonko aja gushikira hari inyuma. Iyo uzanye rero irori ni kiyo kigira gatatu kiza gufasha ibibiyo bibiri ku nguvu. Umuntu afise myopi bamuhaye ico kiyo ni kiyo gituma cigizayo ya mishwarara kugira ishike kuri retine. Umuntu afise ivyo vya hypermetropy bamuhaye ico kiyo kituma ya mishwarara igaruka kuri retine isubira inyuma. Nivyo baharura bavuga ati bega none kuva aha vyankiye gushikishike hariya hakeneye inguvu zingana gute. Nico gituma bavuga nk'amarori bakavuga ati baguhaye nka mwe bibiri mwe gatatu mwe za mwe truwa nuko ni nguvu zikenewe kugira zigize inyuma ya mishwarara ishobora gushika aho yategeza gushika hamubone neza. Rero bagukosoye bakaguha nk'amarori net bakayukosora hakiri kare. Ivyo bintu twavuze bindi bituma umuntu yamari mu nzu yamatari akorera ahantu hafi mu nzu akora ibintu bimwegereye gusa, ivyo nivyo bibi bituma myopi kumikura. Mugabo uri umuntu uja mu bandi ugakora ibindi ukaja ukagira ibintu byo gusoka hanze ugakorera ahantu hanze ukaja uraraba ibintu byo hanze hama ukaba baragukosoye ukaba uri mu mirimo isanzwe ntuje urakoresha ivyo by'abantu zenya gose kenshi ntikura cyane. Rero myopi uyifise bivukunti ingana uko bayikosoye hakiri kare itari minini cyane irakira kuko ufise amarori ubumeze nk'abandi. Mugabo urumva urayagumana kugira ngo ubone neza. Amarori utegeza kuyagumana. Etse ko bashobora kuha bijya bindi bavuga handi cyane ko bakoresha ibintu by'abarantiye n'ibindi bintu bimeze nk'amarori nyene bakoresha mugabo bambika kujisha. Ariko ubufisa ako kantu gafasha ko iyo mishwarara ishika ahitegeza gushika kugira ubone neza. Yokunda. Murakoze cyane. None iyo umuntu yavukanye iyo myopi akivuza hakiri kare hanyuma bakamuha amarori ko numva umengo niwo muti wambaye cyane amarori. Mbega ayambaye igihe kirekire mura numva bavuga ngo uyu muntu ngo ayambaye uko babimusavye ntazarayakura ntazaragira haragira ahantu ijisho rigakira yamye bigahera. Oya cyane ko ijisho rirakura. Nukuvuga ko myopi ntushobora kuvuga ko myopi y'umwana afise imyaka 3 cyangwa 5 afise imyaka 15 azoba gifise iyo myopi nyene. Oya kubera ijisho rikura bavuze ko uburebure buca buguma burenga buba bunini. Uko buba bunini aho iyo mishwara riri haguma haguka. Kuhategeza gukena ko bongera ko yandi bazana yandi marori afise inguvu zisumbirije kugira zishikane ya mishwarara hari inyuma. No kuvuga rero baja barafasha kugira bacunga bavuga ati zana turabe ko ubona gushika kwijana canke ubona gushika ku 90%. Rero uko iminsi kura uko imyaka ihera niko baja barapima baraba ko bokongerereza kwa marori. Rero kuvuga ko wayambaye neza nukugira umererwe neza nukugira nawe uguma ubona neza ari nk'umunyeshuri akaguma abona ku kibaho akaguma abona hategeza kubona. Nico gituma bavuga ati ni byiza kuyambara neza ukaguma yambara umwanya wose. Si kuvuga ko uyambaye uzoca uyakura. No kuvuga ko kuyambaye bakaba yaguhaye ibiharuro vyo baja barabicungira basubira babisubiza ku gihe bigenda neza ubumerewe neza ububona ko wategeza kubona. Mugabo ayo marori murayagumana. Yego. Hanyuma bijya navyo duhora twumva kenshi abantu nyene bagwaye myopi bambaye amarori kagira ahantu ukumva bavuga yuko asigaye amene ku mutwe yuko umuti waheze mu marori hoho haba habaye iki? Ahanini sinzi ko umuntu ashaka kugereranya n'ibindi ibyo ari byo byose n'impuzu n'ibirato. Nubisanzwe umuntu araba ivyo akeneye umugwayi. Rero wewe ni uhinduka samarora ahinduka. Iyo baguhaye amarori agumuko kiretse ko ashobora guharuka ashobora mugabo wewe ni uhinduka. Wowe ukeneye ibindi biharuro no kuvuga ko iyo wakuze ikirato
wahora wambara inomero 5 uja kuri 6. Rero iyo wambaye 5 wari kwambara 6 ikirato kiguma kikujya. No kuvuga rero ko ubukeneye ko urondera icyo kirato c'inomero 6. Rero kuvuga yuko umenetse umutwe umva utegeza kubute nivyo byo kujya kuko ushobora kubutamerewe neza kwera utambaye inomero yiwawe. Ukeneye ko bayisubiza ku nomero yawe ukashusubira kumererwa neza. Umva urashobora kutamererwa neza kubera utambaye iyo nimero yawe ikirato cakurenze. Urumva ushobora kugira kuko twiko tuvuga myopi turashobora kuvuga n'ivyo vya hypermetropie kuko myopi irongerekana ariko hypermetropie iragabanuka. Bivuga ko hari abantu bahora bambara amarori abanje naho ndayambara none ubona yakuye nakize. Nico gituma nabari ico kibazo kuko hari abantu bafite amarori yambaye imyaka 10 narambaye 5 ubu namahoro. Abo rero kenshi baba bagwaye ico bita hypermetropie apana myopi. Twavuze ko muri hypermetropie iyo mishwarara igarukira inyuma y'ijisho. Igiye inyuma ya retine ukwijisho ryacu rikura ya mishwarara yashobora gushika kuri retine. Shitse kuri retine ucubona neza. Nuvuga cukura amarori ubeze neza wakize. Kiretse ko hashobora gushika igihe ugasanga ijisho ryabandanije rikura wahora ufise hypermetropie ukacukura myopi. Kurumva ukura ya mishwarara iguya ikashise ijisho ryasubira isubira inyuma yicigwa imbere yaho hantu hiyo retine. Iguye imbere ntubona neza ubukenera amarori ya myopi. Kare hora wambara ibya hypermetropie ku byose n'ibihushane by'ibindi. Donc usubira kugwara ibya myopi ibya myopi. Ariko kenshi ntabwo ara myopi wahora hypermetropie usanga ari myopi mitoyi. Murakoze cyane. Hari ikindi kintu nkunda kumva bavuga ntayoberwa ico arico kubijanye n'amarori ya myopi ngo umuti waheze mu marori. Mbega umuti wa myopi ni kijya kirore kiri ku marori canke hari ibindi bintu bijamwe muri kijya ciro? Myopi umuti ni kiyo. Umva ikiyo si kiyo batora nk'akijya bogura mu makartier ahantu mu isoko bagenda bakagura ikiyo bakaca bavuga ngo nikijya kiya kiyo bambara si kiyo batora ahantu nyene ngo wogenda karaba bajya badaraza ibiyo yotoramo akayo kamwe gashira mu maso. Ivyo biyo nibiyo bakora ku buhinga. Ni kuvuga muri ico kiyo kiba kirimwo bijya biharura umuganga yandika. Nuvuga umuganga arakwandikira ati wewe ukeneye nawe ko ushaka kuvuga uti ukeneye ingufu zingana nka -1 nka -3 nka -7. Uvyo iyo -2 ni nguvu. Hari ikiyo bihurira. Ico kiyo ni cyanditse ko -2 kirimo ivyo -2 nyene. Nizo nguvu nyene. Izo nguvu rero nizo ziba ziri muri ico kiyo. Rero kandi izo nguvu ntizigera zigabanuka cyangwa ziduga. Oya navuze ko zigumuko nta nguvu zigabanuka nta nguvu ziduga ni wowe uhinduka. Ico kiba kiguhaye kimenetse giharutse kiziki bijya bagushiriyemo ntibigera bihinduka. Mugabo wewe urahinduka. Nibijya navuze by'ikirato. Wewe urahinduka ugakenera ko baguha ibindi bishasha. Wahora kuri -1 ukaja kuri -2. Wahora kuri -2 ukaja kuri -3 ukagabanura. Murakoze cyane. Muganga nagoma ndakubaze ni mbega myopi yikinga umuntu yo yikingira mugabo kubera mwatubwiye ko ari ingwara umuntu akura ku bavyeyi ico bita mu Faransa hereditaire. Hari kintu umuntu yokora kugira ngo yirinde kuzovyara kumbura abana bagwaye myopi? Myopi ivyo biva mu bintu by'abavyeyi ntacu umuntu abikorako. Ariko ikintu gikomeye cyane cyo gukora kuri myopi ni ukuvuga ko umuvyeyi afise umwana yo mujana kwa muganga akamupimisha ko afise iyo myopi. Yo mupimisha cyara kivuka akiri kare oya mu myaka nk'itatu myaka nk'ibitatu kenshi urashaka kwipima ukabona ko afise myopi. Rero igihe hariho nk'umwana ashobora gutangura amashure agatangura amashure agwaye myopi akama yicaye imbere ukibaza ngo gukunda kwicara imbere mugabo nukazi ko yagiye inyuma nta nakimwe babona neza. Uba arakicara inyuma atari igihe bazobona ko bamwigije inyuma akaca abona umenga nta nakimwe yimuye ntashaka kumenya ko agwaye. Uwo mwana arahakunda mugabo ntamenya ko agwaye. Rero ubwo hari umuntu ashobora no gutuka umwana wiwe ngo ntiyiga neza ntagira gute mugabo atabibona atabiga. Rero ni ciza ca mbere ikintu gikomeye cyane cyo gukora no kumujana kwa muganga bakamurabira ko ashobora kuba ayifise. Basanze ayifise bakayimuvura. Ica kabiri ni ukugabanya ivyo bintu
byo gukorera hafi by'umwana aguma mu nzu kuguma mu televiziyo umwanya wose amatelefone umwanya wose kuri ordinateur umwanya wose utagira umwanya wo gukina wo kuja hanze yo kugira umwanya munini ukawufata gutyo ivyo rero ico wowe ushobora kugira no kumujana kwa muganga hakiri kare bakamuvura hakiri kare hama kamukurikirana hama kamubuza ivyo bintu bitera izo ngorane twavuze zituma bica iyo ngwara ikara cyane ivyo nivyo umuntu yokora kandi abikoze ibintu bigenda neza cyane ariko ikiri novuga kuri ico ca myopi nuko myopi urumva ni ingwara ikaze cyane kuko iyo ngwara ya myopi ni ingwara iyo umuntu akafashwe kare ntayivuze igakura iri mu bintu bitera ubuhumyi cyane kandi batavura iyo byabaye birebire kuko biragoye gusubira kubona neza biratera ivyo by'ubuhumyi biratera ingwara yindi umuntu ashaka kuvuga yitwa glaucome irashobora no gutera ivyo by'amakataracte irashobora gutera ibindi bintu bibuza kubona bijanye nuko umuntu ariko araraba nk'umutsi bita nerf optique iruhande yawo hariho ahantu hadutuma tubona neza ibintu bita ama degenerescence maculaire bijanye n'ivyo by'amamyopi no kuvuga umuntu ashobora kutabona kandi naho bomuvura gute bikanka ko ashobora kubona na gatoya no kuvuga rero ko ari ingwara yo kuraba neza yo kwitondera yo kugira yuko bayimenya mbere yaba byashoboka bobigize ikintu gituma igihe cyose umwana atanguye ishure umupima ko gwa myopi bakamenya yuko uwo mwana abishoboye kubona bakavuga ati umwana ashoboye kubona gushika ngaha adashobora kugeza ngaha kubona naje kwa muganga ivyo boshobora no kwigisha abarimu bakabishobora kubigira ucinjira mu ishuri akavuga ati injira soma haje udashoboye kubibona we nukuzoja kwa muganga wowe nukuzoja kwa muganga byofasha cyane kugira umuntu abifate hakiri kare. Murakoze mwebwe mwese mwari kumwe natwe mu kiganiro Mvura Muganga. Ndabashimire cyane bimwe bivuye ku mutima, nongere nshimire bimwe by'umwihariko muganga Remezo Philbert asanzwe ari umuganga yanonosoye ibyo kuvura amaso kuri uyu muco atanze akatubwira neza na neza ibijanye n'ingwara ya myopi. Nizere ko mwebwe mwese mwari ko murakurikirana kino kiganiro mwashoboye kuhamenyera ibitari bike naho utaha.